twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko Data kituboheza aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera tuzaba dushize agahinda aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi singiza Data ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza
ico Imana yemeye yonyene ikirangure mushikane mu bwami bwayo. Birumvikana n'umubabaro kuko bigenda kose ugutambuka k'umuntu kurababaza, aho umuntu avuye hasigara igisoro, ariko twitwaje kwemera Imana, twitwaje kwemera Imana kuko abo data yampaye shaka ko nanje babana nanje mu bwami bw'Imana. Ico rero natwe umwizero ukadutekereza uwo tuzanye kubera twemera Imana, kubera n'uyu yemera Imana, kubera dutegera izuka ico arico. Tumusabire rero, dusabire abasize, hanyuma mbere natwebwe duheze tuhikike kugira ngo natwe twame turi maso, duce bugufi mbere gusabira uyu muvyeyi, tugaye akabi kacu, twambaza ikigongo c'Imana, tubashe guhereza inkuka dufise umutima ugororotse. Girira ikigongwe umukize, tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Kane erega iteka ry'umutama ntiriva mu kuramba, kandi ntirigendana n'imyaka myinshi amaze, nkako ubwenge ntiburinda imvi, ubuzima butagira agatoshi nibwo butama nyakuri. Umuntu w'intungane arahimbara Imana, Imana nayo iramukunda. Byongeye kubera ko yabana n'abacumuzi yarabamukuyemwo ngo ububisha ntibutoshekaje ubwenge bwiwe, kandi ngo ubwiyorobetsi ntibuzimize umutima wiwe, nkako impengamiro z'akabi zititura umutima ushaka ineza, umwina wa cane nawo ukonona umutima w'umwiza. Uwabaye intungane mu myaka mikeyi ameze nk'uwarambye mu myaka myinshi. Umutima wiwe warahimbaye Umukama, nico gituma yihutiye kumukura mu nkozi z'ibibi. Abantu barabibona ntibategere, ntibashobora no kuvyiyumvira ko abatoni b'Umukama baronka inema n'ikigongwe aberanda biwe ko aribo
dushingira ijambo ry'Imana. ngo nkore ico wantumye ashaka, ico naco nuko ntogira uwo ntakaza mu bo yampaye bose, ndabazure nyabuna ku munsi w'imperuka. Kuko ico data ashaka ari uko ubonye mwana akamwemera yoronka ubuzima budahera, nanje nyene nkazomuzura ku munsi w'imperuka. Twakire kandi dushimagize iriyazwe na Kristo. bwo muri iyi si no mu buzima bundi, aribwo turiko dusabiramwo uyu mutama kugira ngo iyo mana imuronse ubwo buzima yemeye, ico Imana yemeye ikirangura. Ubwa gatatu duhereza rero iki gisabisho tumusabira kugira ngo n'agahonzi yoba yarengukanye kubasha bw'iyi nkuka gashobore kurandurwa n'ubasha bw'iyi nkuka. Numvise yuko uyu mutama yagwaye igihe kitari gito, yumvira ko yaronse umwanya wo kwakira ibyiza by'Imana, kwiyegereza Imana. Byumvikana ko ahari arahimba mu maso y'Imana, kubera ikete y'inzira yagiye ayitwaye, amasakaramentu duheza tukakiramwo Yezu mukiza. Dusabire rero n'abasize kugira ngo iragi abasigiye urikomeze, mugire ubumwe. Ugutambuka k'uyu mutama ntigutume mu muryango wiwe hasigara induru, ahubwo hasigara iryo ragi ryiza basigiye. Mwame mumusabira nawe abasabire, hanyuma natwe abakiri ku rugendo twame twiteguye, kuko na Yezu arabivuga agira ati ntituzi umunsi n'isaha, twame twiteguye. Dusabe rero muri iyi nkuka ya misa kugira ngo ibyiza uyu mutama yaranguye byirekane mu basize, ibyo byiza kandi bimumere nk'amashurwe, bimuherekeze mu buzima bw'Imana agiye gutangura. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Kubwa Yezu Kristo mukama wacu, muri we niho twaronkeye ukwizigira ko tuzozukira agahimbare, kugira ngo abitegeko ry'ugupfa ryirabuze umutima bezwe umutima n'umuhango w'ubuzima bukurikira kandi bwamaho. Abakwemera mukama ubuzima bwabo ntibuba buheze, buba buhindutse gusa. Iminsi yabo yo ku isi imaze kurangira,
baraheza bagasanga inyubakwa itazohera wabateguriye mu ijuru. Nico gituma twihetse ku bamarayika bose uko bangana, tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mu ijuru ngo dutere ururimbo rwo kukuninahaza kandi twame tuvuga tuti
mana yacu turagusanze n'udukiza kuri bose tutabaza amahoro y'isi turimo n'utugirire impuhwe wambukiriye igicumuro wambukiriye iteka ry'umanzi uyu mwanya turindire mu kigo cy'ijuru n'ihindukira ry'umucuruzi wacu Yesu Kristo. Nawe mukama Yesu wabwiye abatumwa bawe tudasigaranye amahoro tudabahaye amahoro yawe nturabe ibicumuro byacu raba yawe kubera kuri Kristo yawe witabaza amahoro niwe bashaka ryawe rirambuke ni wowe
yuko byamwambere yose yemere ko ibyo kujya bibiri bose rero ibicumuro byacu ntuterane kurusha nabi yongera Imana rugira byose niyo yama yakira abarengukirayo igahangaza n'abasigaye ku isi iduhezagiriye inturo ushingwe mu Pascal baje kwiyaga natwe duhezagire ku izina rya Data rya Mwana rya Mukamera ushingwe turashikanye shimira Imana hanyuma umuryango uzana amashurwe rero nawo yasige ko hanyuma ugenda nyine amashurwe bayateguye ari naganze kubera bona ari ahantu bacu turi bashaka urutonde rwo gushaka amashurwe reka abambere ni abagore be babiri yasize yabyaranye n'abo bana twavuze baze baze n'ishurwe ryabo bashireko hanyuma acakurikira abana biwe hanyuma abuzukuru twakengurukiye kubasheranga tuje kurangura cyo gushingura umubyeyi wacu soko wacu inshuti yacu muri turi hano rero tubije abo y'umuryango bizagira kino kibanza gitaramo musekira mukorera bizagira amajambo yose aje kuvugwa hano aba amajambo ari menshi umuryango inshuti n'abagenzi turakwese kandi urugero rwo kwiri muhira ruhezagire ibyuma byaje biruriye mu baje bava kure bashishe mu nzira y'umutekano w'amazi baze gushika amahoro twese tugire gutyo hezagira kandi n'ikinyobwa n'abagitorokanije tubasabisha n'ihezagiro wishumire aho bakuye baronka umugisha w'ubwirwa kandi gasigarana hama natwe tugiye gucihereza natwe kituzimye inyota tubashe kugira ubuzima bwiza n'amagara meza tubisabye kwa Yesu Kristo umukama wacu amen izina rya Data n'irya Mwana rya Mukamera amen ijambo bari bahaye ariko kuvuga asigaye samurano babategukiye cyane hanyuma turateguka kandi no kukigora mugize mwagiye hariya n'imvura muragarutse bamwe ngo bari baracukumira rero mwihangane tugamwamye mubikora ubwa mbere hanyuma ubugira kabiri urubanza turimo urubanza zibiri uyu munsi turakaravye hanyuma turaciye ku mazi ni ukuvuga tuvuye ngaha murabona ko tumaze iminsi 9 yose tugandaye ntabwo kuvuga rero kandi ngo turagandara aha turaciye turavuye ku bihunda turaciye ku mazi abantu ejo aho bukera ku kwezi kwa Mungu ku munsi wa mbere intoje mu mirimo ariko rero ikibushije ko
hariho abakure batari bwashike ku hajya wanashaka hariho n'ababa ngaha batari bwashike hajya harabasigwa ntiturabujije ko muzoza guterana nuko rero hanyuma hano imbere yacu n'ataka ibibuga kihari ukabura muze kuwushikira muhe umutima noneho nimwe mwaje muwitekeye hanyuma abarundi rimwe na rimwe iyo tubonye ikinyobwa haca haba akajagari twateguye abaza kubahereza aho kigarukira naho hanyuma duca tubandaniza ahandi ndibaza uri hano wese araza gushikira nuko rero nta menshi twongeye guheraheza tubakengurukira ukuntu mwigoye mukadufata umugongo murabona nyine mungana niyo sare yahuriye abantu ariko ndabona ko tuyuzuye nuko rero turabashimiye tugira imana hanyuma tugira imana kandi hariho akantu banyirukije murabona uyu mutama akutse mu migenzo y'abarundi rero iyo umuntu akutse ashaje hariho abavuga amajambo atandukanye hariho abo tumbuye yaraheraniye muga ntitubizi hariho uwaramuheraniye kumbuye hariho n'ubundi afita ijambo urifise rero wese turamuhaye kaze nyuma hajya hirya twari gushingura ubuhisi bavuze ubuzima bw'ubuhisi ariko benshi umusozi Buhonga komine Kanyosha intara ya Bujumbura Birara se yitwa Bitunde Michel nyina wiwe Tungukoriri Efaraziya yabatirijwe i Buhonga itariki 16 ukwezi kwa gatatu 1936 yakomejwe muri Mutima Mweranda kuri paruwasi y'Umutumba itariki 11 ukwezi kwa gatanu 1950 hanyuma yubaka urwiwe itariki 12 ukwezi k'umunani 1954 yubakana n'umupfasoni yitwa Baranzira Konsili hari iparuwasi y'Umutumba nyene inyuma yaho kubakana n'umupfasoni Baranzira Konsili yarasubiye inyuma kuko yari umukristo Satani aramutera asubira inyuma hanyuma asharongora umugore agira kabiri yitwa Noella inyuma y'icyo gihe mu ntambara y'72 yaciye ahunga ahungira mu gihugu kibanyi cya Kongo ahungana n'abagore bose babiri bashitse i Kongo barabayeho igihe kitari gito mu ntambara yabereye i Kongo 1996 yaciye itumwa Bangapiyaka Pascal ahungana n'umuryango wiwe wose ukomoka kuri abagore babiri bahungira Tanzania bashitse Tanzania naho yari barahabaye mu nkambi y'Ubutabira mu kimwe muri 2007 yaciye ahunguka ahungukira mu gihugu ciwe c'amavukiro y'Uburundi imbere yo guhunguka yaritandukanije n'abagore babiri asubira ku mugore mukuru yari na jambo yongera kwegura bw'Imana
nk'uko mwumvise mwarimu Emery yashingiye intahe muri icyo gihe ashitse hano mu gihugu ciwe cy'amavukiro yashikiye ku musozi Vuma komine Bugarama intara ya Rumonge kera yari Bujumbura icyo gihe rero asakirwa n'amagara amaze kurwara indwara y'amapfigo abana biwe baragerageje kumutwara kwa muganga bikunde barabe ko umubyeyi wabo yosubira kuba muzima agatambuka mu mirimo yiwe ya misi yose ariko ntibyakunze iyo yabandanije kuremba cyane baramutwara mu bitaro bya Kira abaje igihe kitari gito nk'indwi nka zibiri abaganga bamubwira ko yosubira imuhira asubiye imuhira baguma bamutwara kwa muganga bongera bamugarukana gushika n'ahareba cyane arashikana itariki icyenda z'ukw'icyenda turimo rero uyu mwaka 2021 yapfuye amaze imyaka 85 muri iyo myaka 85 yari yarongorotse yari amaze kubyara abana bashika 18 kuri abagore babiri abuzukuru 63 abuzukuruza 50 bose hamwe abakomoka kuri we ni 131 muri abo 131 hapfuyeho 12 apfuye asize 119 urumva ko itarano Imana yari yamuhaye ko yicuruje bihagije ibyo rero ubuzima bwiwe nubwo umugenzi bwiwe muri Aburahamu murakoze cyane rero ibyo rero murakoze reka rero dusabe imisore bangutse izeye kugire nabo ukuntu sangira agashupa uruka nezerewe cyane ko mwigizwe n'umuryango rero icyo nagomba kuvuga kirindi jewe mpagaze nzima neguruka Imana musora byose yo yaturemeye umubyeyi ikamuduha hama akaturera akadukuza no kuvuga intambara y'72 yarayogozeze abarundi na twebwe tutari inyuma umutabo yaduhunganye muri Kongo mu ntara ya zone ya Fizi muri kolektivite ya Mutambara niyo twabaye cyane intambwe ya mbere twabaye mu Kabumbe tuza mu Kigongo tuza mu Kabimbira tuvuye mu Kabimbira tuzibarata tuza kwicara Imayinde twabaye imyaka 30 ni ukuvuga rero uyu mubyeyi yarafunye ko arumira ku bana biwe arabacira ikigorwane ruragamba intambara ya 1996 ya Kongo na Mobutu nayo iratera icyo gihe twari dukuze natwe twari tumaze kugira abana twibarutse niho twicara hamwe n'umutama dufata imigambi yo guhungira muri Tanzania turagenda muri Tanzania dusikira Mutanga twabaye ikintu cy'amezi abiri Mutanga tuvi Mutanga tuza mu Kibirizi dusize Kibirizi twarayicaye tuvi Kibirizi tuzi Mutabira dusize Mutabira twarabaye cyane niho wahise yatwakiriye niyo umutama sogokuru wacu bitunge niho yasaziye asazira Imutabira ari wese wa Pascal Banjabira kuva icyo gihe twabandanije tubajya mu nyuma rero
abantu utangura gutandukana bamwe baza hirya no hino niho bamwe bagiye hanze abandi bari Tanzania nanjye mfata icyumviro cyo gutahuka icyo gihe Mutama nawe azaratahuka none ko Mutama rero no muvugana ngo nk'uwatwaye umuryango nka kujya kw'Abayisiraheli baje mu mahanga hama bakagaruka mu gihugu cy'amavukiro ko rero umubyeyi yari yaradutwaye mu mahanga akongera akakugarukana mu gihugu cy'amavukiro akagategeye adusize ngo aho tuva mu gihugu cy'amavukiro Imana imuhe ibanza kwiriye Imana imufate mu bwami bwayo murakoze mumumpe n'amase cyane Imana ababanye n'abagenzi ibikorwa byose murabona ko umubyeyi yaravuze abakunzi yaravuze ababyeyi yaravuze inshuti n'ababanyi yakwikubise ko babana neza mu mahoro ibyo byose bishimira Imana ishimwe rero mu ncamake gushimira Imana ibikorwa yakoze natwe tugashimira Imana ibikorwa yadukoreye umuryango hanyuma ikibanza cyo guhindura Imana yonyine n'iyikize Imana ishimwe kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo igihe Imana igiye guhamagara umuntu ari intambara mu buryo bwo mu mutima kandi n'iyo ntambara ntushobora kuyizibira nta muntu afite ubushobozi bwo kuzimya ibibazo ziwe ngo twitisubire kwa mwene ari Imana amina iryo jambo turarisanga mu gitabo cy'umusiguruzi 8 murongo 5-8 bavuga iryo jambo ko umuntu adafite ubushobozi ku mbero ziwe ngo azizibire bw'ibyo dushimira Imana icyo yakoze icyiza amina naho mu muryango bishoboka tukababara ariko nk'abakristo bagatumira Imana turashimira Imana byose kubw'ibyo Imana ibahezeke Imana ibahuzisha mu bakozi tubikoma amina rero nabo tuvuga nabo tubabwira ati wese tukaramutse hanyuma amahoro y'Imana abane namwe ibikorwa mukoze Imana ibahezeke amina irakoze Imana ibahuzisha amina Ibahasha imirimo n'igitabo cy'umuryango n'igitabo gishinga ubona rero n'igitabo gishinga turavuga cyane umwana kandi hama nanjye ndafite murabumvikanye ururimi rwanjye nta migambo n'umugabo wanyubaye intumwa wanyubaye intumwa rero yaje gushaka ahaye kubera atabaye hafi rero twaje dufise amata bityo rero tuvuga iki ni ukuvuga yuko naho atabaye hafi yashinze ko ashishikara ateramiye n'abaterama bibuka umubyeyi wacu wabuze cyane
umuntu oye twavuganyijwe n'umugambo mubandi kunatare hafi abafite imana ugurura inzira nkavuga ngo abaduga umwanya w'isirayeli ariko ntabwo bigena navuze mu kumushyigikira mu izina nitwa Igemahoma ndi umwe mu bato b'umwisi mutama wacu mugabo muri make kuri jewe na dunia uramumukwe ariko mbonana hama mfashe umwanya ubwambere kwanje gushimira umuryango wanje wose utari hano hafi baje bashikirana nanje muri urubanza twagize runini cyane ikibazo twagize umuryango ariho umuryango munini utari hafi yanje nasize hakurya y'amazi uwo muryango uri mu bice bitatu ari umuryango wanje wo mu rugo uhereye ku mugenzi wanje n'abana na murumuna hamwe n'umugore wiwe babanye natwe muri ibi bihe bigoye hakaba hariho n'umuryango ku ruhande rw'ishengero dusengeramo hariya rya Camp Jesus Ministry babanye natwe mu bihe bigoye ibi twaciyemo kandi baramukije bose bavuga ati nakore umuryango wose w'Inyaruguru ariyo n'umuryango w'abarundi twagiye hamwe wawukovu uri hariya nyene ndazi ko wakoze umwanya igihe tutazi bazoye kuko bazoshobora kubona urubanza rwagenze nabo nyene bashimiye cyane uburyo babanye natwe hama mu majambo make ni ukuri ndashimiye mwese twashoboye kubana muri iki gikorwa kitoroheje n'urubanza tukaba turiko turarusozera nkabashimira abagabo banje ko hano bose abo nayoferya baje kuganana bagananiye hariya ayahamuka y'amazi n'ababyeyi banje basaba buri kumwe ekanana mu bwoko dr mukuru ari hano ni muri novuga imana ibahesagire mwese abisigaye kumwe abashinzwe batwariye hafi mu bihe bigoye kandi tukaba tubasaba n'ubundi mu buryo bw'ubwami n'abandi kandi tubandanye